ndaramukije abarundi bose baba mwebwe mwese mwigoye mugashika hano. Muri uno mwaka leta y'u Burundi yarakoze ibikorwa bisanzwe, eka mbere iranakora nibidasanzwe. Aha twovuga rusansuma rw'abanyagihugu warayushikirije ibiharuro by'imfatakibanza. Kuri ivyo bikorwa bibiri urwego nshingwabikorwa rurakengurukira ingene mwavyitabiriye n'ingene vyagenze neza, kubera umwe wese muri mwebwe yasizemwo uruhara rwiwe. Kuri ico gikorwa c'amatora mwaraye mwitoreye mwituze abagiye kuja mu nama nshingamateka no mu nama mpanuzwa jambo z'amakomine. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora warayushikirije ivyavuye muri ayo matora by'imfatakibanza. Aha rero nitworeka gukengurukira abahiganywe, abitabiriye ayo matora n'abagize uruhara bose kugira agende neza. Mwaraye mwiteye iteka, mwaraye muteye iteka igihugu cacu, nkuko n'indorerezi zaba izo ngaha mu gihugu iwacu canke mvamakungu zabigaragaje. Uko siko vyamye. Kahise katarakakure mwese murakazi. Turabanagarira rero kubandanya iyo nyifato, twizera ko n'ayandi asigaye na cane ayo gutora indongozi zacu zo ku mitumba ko muzoyitabana umwete n'ubwira, na burya arizo ndongozi zizoba ziri kumwe natwe aho dutuye, kandi umutumba ariwo shingiro ry'imigambi y'iterambere mu gihugu cacu. Kino kiganiro kibaye kandi mu gihe abarimyi baherutse kuronka umwimbu ushimishije mu biterwa bitari bike, na cane umwimbu w'ibigori, aho mbere abatari bake bari batanguye kwidoga ku mwimbu wabo ugugwa nica ntikize mu masoko. Ca kigo c'igihugu Anagesa kijejwe kwegeranya no kubika umwimbu w'umusesekara caraye kimenyesheje abarimyi ko kigiye gusubira kwegeranya uwo mwimbu ku giciro c'amafaranga angana n'1,700 ku kilo. Tubasabe rero kwanikira neza uwo mwimbu, maze muzoheze mushore uwo umusesekara mutisahuye. Duhamagarire rero abarimyi kutarira amaboko ngo turi muci. Murime imyonga eka no ku mitumba, muhashire twa turima two mu gikoni, maze muheze mutuvomere. Mamagarire abanyeshuri basanzwe ariko bakora ibibazo biheza umwaka, bahimirijwe n'abavyeyi babo ko umwe wese muri buno buruhuko yogira karima azoza aravomera mu ntumbero yo kubareresha ibikorwa no kubarinda amarigara. Ndanabifurize gusozera neza ibibazo bariko barakora muri kino kiringo. Urwego nshingwabikorwa rurakenguruka kandi imigambi itari mike iriko irangurwa, haba mu barimyi, aborozi n'urwaruka ruhurikiye mu makoperative. Tubateye intege tunabahamagarira kubandanya iyo nzira yo gukebura aboba batarajijuka ngo bumve ko ugukunda igihugu ari ugusohora amaboko ukatubakisha ibikorwa. Tugende turi kumwe tugana ya mbono y'u Burundi bwifashe mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060. Tugiye kwinjira mu itunganyo nshasha mu vy'intwaro,
aho imigambi benshi bahora bumva ikorerwa mu bushikiranganji ubu izoba ikorerwa mu ntara igashirwa mu ngiro mu makomine. Ni mube rero murategura iyo migambi abo muzoyishikiriza abazoba babegereye muheze muje inama muhuza maze imitima yacu, amazone yacu muhuza maze imitumba yacu, amazone yacu, amakomine yacu azamukire rimwe atanamwe hasigaye inyuma. Ibyo byose rero tubikesha amahoro n'umutekano bisasagaye mu ntara zose, amakomine yose n'imitumba yose bigize igihugu cacu. Ayo mahoro n'umutekano nyene nivyo bituma dushobora kurangura imigambi itandukanye yo kwiteza imbere mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Mwaravyiboneye neza ko mu myaka ihaciye byari bigoye kugira umugambi urama, kuko twama turi ntibuca bivuye ku ngorane z'umutekano zari mu gihugu. Naze hagire ubahenda ngo abace mu ryahumye, mwame muzirikana ko ahatari umutekano atakintu na kimwe gishoboka, atari amaborogo n'amarira. Nagira ndabahamagarire rero kuguma muri kanuye, kuko murazi neza ko ubutambana na mukeba adakubita urugohe. Kubijanye n'iki gihe twarimo c'amatora, twagomba twibutse ko ibihe nk'ibi by'amatora byahora bikunda kwibonekezamwo ibihuha byinshi, ariko twaraye tubonye ko abarundi bamaze gutahura ko amahoro n'umutekano ari karahara mu ruganda ntibacure. Tukabasaba gukomeza iyo nyifato twaraye tubabonye ko naho ibitari bike twabishitseko, utugorane ntitwabuze, aho twovuga nk'igitoro kitagiye kiraboneka uko abagikoresha babyifuza, ariko leta ikaba yaragerageje kugira ngo ikibonetse cose gisabikanywe atankunzi. Nuko rero twama tubishikiriza umuturama kuri ivyo bintu vyankenerwa bisaba ko dusumira hanze no kugwiza umwimbu, amahinguriro, kugira natwe turonke ivyo tujana kuri ayo masoko mpuzamakungu, gutyo duheze natwe dusumire kuri ayo masoko ivyo tudashobora kuronka ngaho iwacu. Leta hayo iriko irakora uko ishoboye kugira ibisata bigaragara ko byosahiriza igihugu mu kwinjiza ayo mafaranga mva makungu binagugwe, maze umusaruro uheze ugaragare. Imbere yuko turangiza, duhamagariye abarundi bose kubandanya babumbatira amahoro n'umutekano, kugira imbono y'igihugu ibi yabo, kuko igihugu kizotera imbere ingo n'imiryango biteye imbere. Mu gihe nk'iki aho urwego nshingwabikorwa rwa leta ruvaho rusanzwe rukorera kugira rwishikire mu benegihugu, kuremesha ikiganiro nk'iki n'akaryo keza gahawe mwebwe mwese benegihugu, abari ngaha n'abari kure n'abamenyesha amakuru, kugira mushikirize ibibazo vyerekeye ineza rusange, kugira tubamenyeshe ivyo twebwe abasuku banyu turiko turabakorera canke twimirije kubakorera. Twizeye ko tuja kuvano na mwebwe hari ico mudutekereye ku neza ya twese. Ntihagire rero uwitinya, ariko kandi ntihagire
n'ubushikuza. Murakoze, Imana ibahezagire. Murakoze.